igice cya mbere cy'abami ba mbere, uze guhera ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 53, uze kugisoma ico gice cyose. Haleluya. Kamvuge muri mu ncamake amakuru ari muri ico gisomwa. Hari umurongo nza gusoma ariko reka mbanze mvuge mu ncamake, ndakivuge mu ncamake kino gice amakuru arimo, hanyuma ndababwira umurongo nshaka kubabwira. Bibiliya tubwira ngo Dawidi amaze kubaho akaganza igihugu cya Isirayeli, agera igihe asaza. Burya umuntu wese yavutse azona asaza apfe agende. Muriko murabyumva? Uwabayeho wese azogera igihe asaze agende. Mwabajene muri ngaha, umunsi umwe muzoba zehe musaze, niwave baza ngo uzoguma umeze uko nyene baberaka, suko muzoguma mumeze hari igihe umuntu araba akiri muto akaraba ukuntu ameze batansa neza kwe ndi smart, hari igihe isura yawe igenda abantu bakakwita umurozi kandi utariwe. Kubera isura yawe, iyo washaje ugira isura iteye ubwoba, ntiwabyumva, ugasanga usigaye umeze gutya, uraba imboyongo, kuko igihe nawe woge bimeze gute bidakunda yuko umubiri umera nk'uko wari umeze mu buto, wamusigaye uraba gutya. Haleluya. Iyo umuntu yashaje ageze gera tukira abana twari tuzi yuko abantu b'abakecuru bose arabarozi, ariko sibyo. Urabyumva? Igihe kiraguhonda honda, ndo mana ukoresha igihe cyawe neza, umwanya wawe ukoreshe neza. Dawidi wa undi yica Goliath atagifise imyaka 16, hagera igihe bamuzanira umwana w'umukobwa akiri muto kugira ngo azamufumbatira amumara imbeho. Haleluya. Ashaje atagifisa utunyama. Uzari hari abantu niyo hoba hashushe batumva ubushuhe kubera ibinure byinshi, ariko uko iminsi igenda ihera ibinure birahera, naho woge ibintu bimeze gute ibinure bitagaruka, ugira umubiri umeze gutya, umubiri ugakanyarara kubera ubusaza. Dawidi nawe yari yarashaje ageze mu zabukuru, bamuzanira umwana w'umukobwa akiri mutoya. Haleluya. Kugira ngo aze amumara imbeho. Umuntu yari umunyembaraga, yari akomeye, yisanga akeneye ubufasha. Uyu munsi ari umuntu ashobora kukwiyemera ko akakwereka ko umenga ari hejuru yawe kukuruta, mubwira ati igihe kizokwegeranya, igihe nico ndaguhaye kizokwegeranya, usinizalaho, igihe kizogusobanura, akakwereka ko atacumaze uno munsi. Haleluya. Nari muzi yuko urabona uko kuntu umeze muri iyo myaka yawe, buryo kumeze uyo ntabwo ari wowe. Iyo sura ufisi ni sura yo mu bugaragwa. Uriko muranyumva neza? Iyo sura ufise si Kanani, niyo mu bugaragwa. Nagenda kubwira ko hari isura umuntu agira naho kwambara impuzu nziza nikubere ugakenyera igitenge cyiza nikikufate, yagenda gikoroka. Igitenge cyakorotse niwabimenye nta hantu gifata, kubera ufise ufise umubiri wo mu butayu. Uzi ko ejo dushobora guhura nawe nkakuyobegwa kubera ko wabyibushe, watagase, usigaye ufise amabinga.
nigeze guhura n'umuntu undi bazasike ndamubaza ati byagenze gute, inzuki zakuriye hasigaye afise amatama byagenze gute, isura ivuye, isura yahungutse. Hari igisura ija mu buhungiro, umubiri ukaja mu buhungiro. Ndagomba ngo ikintu cyose cyawe cyagiye mu buhungiro ora Imana kikugarurira mu isira yawe, akikugarukanire. Umuntu agatagata akagira umubiri mwiza, ukabyibuha, ukagira akayashu kakaza ugatangura kuzurihanagura. Ariho kwihanagura kw'abakene no kwihanagura kw'ababosi. Ababosi bagira guki kugira ngo fondo teniveko utuvuta isi ntimuveko, agira guki. Ariko wewe ni uranihanagura se ugira guki, urafise mushwarasi ni guki. Uyihanaguza uwundi akihanaguza igitenge ciwe, igitenge cyabaye mushwara ryaye. Sharpe wambara mu mutwe igahinduka mushwara, ukabona umuntu afashe ishati yabaye mushwara ryaye. Ico nigihe gira mwene so tico nigihe. Nundabire mu gihe ngo sinzi kwisiga, nundabire mu gihe ngo sinzi kwambara, igihe kizosobanura. Hari abavyumvise cyane bibabera uko bavyizeye bizira ya Yesu. Igihe bivuga ngo Dawidi amaze gusaza, yari yaravuze ko Salomo azoba umwami. Aravuga ngo abwira Batisheba, arabubwira ngo mu bana bawe umwana wawe Salomo niwe azoba umwami w'igihugu. Haleluya. Salomo arakura, ararindira ko samwimika, arabibura. Hacahaguruka uwundi musore yitwa Adoniya, akoranya abaherezi, akoranya abantu, abatereka inzoga, abaga inka, arabaterekera inyama, barajya, arababwira ngo muvuze induru, muvuge yuko Adoniya yimitswe abaye umwami. Murabyumva? Impundu ziravuga mu gisagara, Adoniya abaye umwami. Ayo makuru nyina wa Salomo arayumva, ajya kubwira Natani, aramubwira ngo mbega uribuka yuko Dawidi yavuze ko Salomo ari wazo umwami, none ko twumvise amakuru yuko Adoniya yimitswe, byagenze gute? Haleluya. Byagenze gute kugira ngo Adoniya yime abe umwami kandi atari bafite amasezerano? Nta masezerano yo kuba umwami afise, ariko yimitswe. Ntabwo yari yimitswe, ahubwo yari yiyimitse. Ntukiyibike, rindira bakwimike. Ntukihe intebe, rindira igihe kiguha intebe. Haleluya. Ntukihe icyubahiro, rindira icyubahiro gihabwe. Ntukiduze, rindira Imana ikuduze. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nigeze kugenda ahantu mara muri ahantu muri icyo gihugu umwaka wose ninjira mu rushengero, atamuntu n'umwe nzi ko ndi umukozi w'Imana, atamuntu n'umwe azi yuko ndi umuvuga butumwa. Umwaka wose urarangira ngenda ngicara mu rushengero ngaceceka gusa ndahora. Umwaka uheze nja gusenga ahantu hari mu ijoro, nja gusenga ahantu ku rundi rushengero, nja gusenga. Umukozi w'Imana yarafise gahunda, arampamagara
cyari ryambera nkubise amaso arambwira ngo wewe ngo kuri umukozi w'Imana ngo kihisha ngo kinyegeze. Tamubwira ati ninde yakubwiye ko ndi umukozi w'Imana? Ati Imana yabimbwiye. Ati urumuvuga utumwa urimo impano y'Imana. Haleluya. Ati ari iki Imana yambwiye kikurimo? Ari ryambera mbonye. Ariko hano nari maze umwaka wose atamuntu numwe yigeze agira icyo ambwiye. Nubona umuntu ataca kumari acana naye hari igihe cyawe cejo mu izina rya Yesu Kristo Imana yabikurikiye cejo. Arambwira ngo reka ndagwakayenya wigisha ijambo ry'Imana. Nari maze umwaka wose abantu mu gurushengera atamuntu numwe arigera ambwira ngo umukozi w'Imana. Bayitira ba mu mwanya wo kwigisha ijambo ry'Imana. Ndigisha uwo munsi muri iryo joro. Nari maze umwaka wose atakintu mvuga. Bana bakozi b'Imana hari igihe ufise ijambo rika amajambo akipanga muri we ukabura aho yavugira kubera igihe. Muriko muravyumva? Akipanga muri we kubera igihe ukabura ahantu yavugira. Iyo uwo munsi asha ni ivyo narabitse kuva mu kwame kuza mu 12 byose ndabivuga. Hari kwa gatatu mwijoro mitira ngenda nja ku kazi. Kwari ari ya Mozambique twasenga mu ndwi hagati twasenga mwijoro. Ntabwo ushobora kuronka abantu baza gusenga ku murango. Ageze kwa gatanu numva pastor arampamagaye waho hantu. Arambwira ngo umukozi w'Imana. Ati ko waduhezagiye kwa gatatu mwijoro. Woza kutwigisha kwa Mungu. Haleluya. Woza kutwigisha ku murango kwa Mungu hari nijoro. Tiwoza mu materaniro ukaza kutwigisha. Imana yuguruye wewe ukugara. Imana igura urufunguzo rukugururira amarembo yarakinzwe imyaka myinshi yarakinzwe igihe kirekire. Sema bira chandagenda ndigisha mejeje kwigisha. Pastor arahaguruka aravuga abaza ishengero ngo ijambo yabigishije ngo mwumva ryaheze ngo yaye ngo nijyaheze ngo zagaruke dimanche. Ate nigishije ukwezi kose igihe cyanjye cyari cyageze umwanya wari wageze. Pastor arampamagara muri biro arambwira ngo ko twagukunze tubwira usengera ufise urushengero usengera. Ndababwira ati kandi urushengero mfise ndinjira aho mbonye. Ati wo twemerera ukaja muri staff ukaja mu rwego nyobozi rw'ishengero. Uwo musi ahantu maze ukwezi kumwe bahitira bashira mu rwego rw'ishengero bahitira bashira mu barongozi. Kubera iki? Igihe cyanjye cyageze. Nanjye ndagusengera ngo wowe wari urindira igihe cyawe imyaka myinshi wari urindira igihe cyawe igihe kirekire Imana ishire impamvu yo kubona isezerano. Sema haleluya. Igihe cyawe kinyaruki. Adoniya ashaka kwiyimika. Ari abantu bashatse kugutwara umugisha. Hari abantu bashatse kugutwara umugisha wawe. Ariko nibishoboka Imana yakwandikiye yaramaze kucandika. Icyo Imana yakuvuze ko yaramaze kukivuga. Yaramaze kukivuga. Ahubwo no munsi numunsi uko ciserura numunsi uko cigaragaza numunsi uko kijahabona. Erega ndabona abantu bicaye hano amasezerano yabo yabashikanye mu Imana yari yarabavuze ko. Vuga haleluya. Biravuga ngo Dawidi aravuga ati byagenze gute? Adoniya yimiswe nande? Ninde yamuhaye uburenganzira? Amina. Ninde yamugize umwami? Ko ataco namuvuze ko. Abantu mwavuzwe ko n'Imana. Abantu mwavuzwe ko n'Imana. Haleluya. Uwo mwanya nyene Adoniya akiri mu minsi mikuru bariko baranwa n'abantu biwe abo yatoranije kugira ngo bamuvugirize inanga bavuze ingoma ko yimitswe. Bakiri mu munsi mukuru umwami abwira Natani abwira n'abandi bantu bari ngaho hafi arababwira ngo nimugende mukore igikorwa cyo kusuka amavuta kuri Salomo. Haleluya.
mugende mufate amavuta mwimike Salomo. Adoniya akiri mu munsi mukuru. Umvize ndakubwire, abansi baba bakiri mu munsi mukuru bazi ngo barangije bagwejeje, nico gihe Imana ikwimitse. Bagenda mufate amavuta mwimike Salomo. Uwo mwanya Adoniya yumva urundi rwamo hakurya, urwamo ruvuga ko Salomo nawe yimitswe. Habaho sema mina. Ariko urwamo rwa mbere rwari urwamo rutagira invitation itomoye. Urwamo rugira kabiri rwari urwamo rurimo invitation zitomoye. Imana yambariye ngo ndababwire ngo abantu babatwaye umugisha bibaza ngo birarangiye, abantu babatwaye ibyanyu bibaza ngo birarangiye, Imana ibihinduye ku munota wa nyuma. Ninavyemera ngo vuge haleluya. Imana ibihinduye ku munota wa nyuma, dakika ya mwisho mambo anabadilika. Salomo ahawe ubwami. Salomo we akira ubwami bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Salomo we akira ubwami bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Akira ikibanza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana yantumye ngo ndakubwire ngo uyu munsi waza kuronka intebe yawe. Salomo ngo bamwicarika ku ntebe yiwe. Nyigangiriza umuntu mwicaranye ati intebe yanjye ndayihawe mu izina rya Yesu. Munyiganyize niba cyashariririmo. Ubwire ngo intebe yanjye ndayihawe. Imana iraduteturuye, yo mwijuru iratwibutse, migambi ya Satani banihinduye ubusa. Imana migambi ya Satani Imana iraduteturuye. Imana irabibasubije ku ngufu, irabibasubije ku bw'itegeko. Mwabadamu mwe mwari mwaratwawe umunezero mu ngo zanyu, Imana irawubasubije. Mwabadandaza mwe mwari mwaranyazwe, Imana irabasubije umugisha wanyu. Abakozi b'Imana mwari mwaranyazwe inyenyeri zanyu, Imana irabasubije. Sema haleluya. Icara mu kibanza, icara muri ya ntebe yawe. Reka wumve hano ku murongo wa 28. Maze umwami Dawidi aramubarira ati mpamagariye Batisheba. Nuko arengutse ahagarara imbere y'umwami. Umwami ararahira. Imana irarahiye. Ntabwo munyumva, ntabwo muri ko ari abatari ko baranyumva neza. Ngumwami ararahiye. Imana yarabuze umuntu yorahira, irirahira yo nyene yirahira icubahiro cya. Aramubwira ngo umwami ararahiye. Uwora ararahiye
arirahiye umva umwami ararahira ati ndirahiye uguhoraho kuhoraho yagiye ndokora mu byago byose uko nakurahiye uhoraho Imana ya Isirayeli yuko Salomo umwana wawe ari wazokwima ninatanga akasubirira ku ngoma, niko ngira ndabishitse uyu munsi. Uko Imana yakubwiye ko izobikora, nta kintu na kimwe kizoharamo, nta kintu na kimwe kitazo. Uko Imana yabikubwiye byose atana kimwe kivuyemo, niko izobigukorera. Amen. Bwana sifiwe. Umurongo wa 41 uravuga ngo, umurongo wa 41 uravuga ngo maze Adoniya n'abatumire biwe bose bari kumwe nawe barabyumva, bakiri ko baraheza kujya, Yowabu yumvise ijwi ry'inzamba aravuga ati urwo rwamo rwinshi ruri mu gisagara n'ugwiki. Akibivuga haza Yonatani mwene Abiyatari muherezi. Adoniya aramubarira ati shika, kuko umuntu ameze kuko umuntu ameze neza ntiwobura kuzana inkuru nziza. Yonatani yishura Adoniya ateka siko, ariko segaba umwami Dawidi yimitse Salomo ngo abe umwami. Kandi umwami yarungitse Sadoki muherezi n'uvugishwa n'Imana Natani na Benaya mwene Yehoyada, bona abakereti n'abapereti bajana nawe bamushize ku nyumbu y'umwami. Kandi Sadoki umuherezi n'uvugishwa n'Imana Natani bamwimikishije amavuta igihoni. Ubu baravuyeyo baraduze basesereza impundu igisagara cyose n'urwamo rusa. Iyo niyo ntureka mwumvise. Haleluya. Mbere Salomo yabyagiye ku ntebe y'ubwami, byagira ku ntebe y'ishimwe, byagira ku ntebe y'inyishu, byagira ku ntebe y'amafaranga, byagira ku ntebe y'akazi, byagira ku ntebe y'urugo, byagira ku ntebe yawe. Imana irabikubwiye mwishe ngo Salomo yamaze kubyagira. Erega ndabona abantu bamaze kubyagira mu byabo, bamaze kubyagira mu mugisha wabo. Negura agasirimba gatoya dushimira Imana, tuzamura ibiganza Imana. Haleluya. Ubyagire ku ntebe yawe, byagire ku cyubahiro cyawe, byagire mu mugisha wawe, byagire ku byo Imana yakubwiye. Cyabihe na cyagihe Mana waminduriye amateka. Cyabihe
banza mwishare gato amanze mpanure. Sema haleluya. Sema haleluya. Imana iraguhindurira amateka yawe wowe. Ntabwo uri kurumva ibyo ndiko ndavuga ariko mumeze gute abantu b'Imana. Imana iraguhinduriye amateka. Imana iraguhinduriye tasifire mu izina rya Yesu Kristo. Imana igukuye mu buzima butagira icyerekezo. Ariko Imana irahari cyangwa ntayihari? Dufise Imana yumva, dufite Imana itanga, dufise Imana ihindura amateka. Ababyizeye nibatane haleluya. Hari icyo Imana igukoreye. Mbonye Imana izura umugisha wawe wari uhambye. Mbonye Imana izura umugisha wawe wari uhambye. Mbonye Imana izura urugo rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Murahari cyangwa ntabwo muhari? Sema haleluya. Ishare mu mugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana irambariye ngo umuvumo bakuvumira kuvuye ko wewe. Aba bantu ni muhari murasinziriye. Imana irambariye ngo umuvumo bakuvumye urakuvuye ko. Ari umuntu yigira ngo umukozi w'Imana atari we yakwatuye ku umuvumo. Amekurana. Hano yigira umuntu yakwatuye ko amajambo mabi. Ariko Imana irambariye ngo ndakubwire ayo majambo izo ndagu iyo mivumo isubiye kuri we mu izina rya Yesu Kristo. Umva, umuntu wese yakuvumye iyo mivumo imusubireko, iyo mivumo imusubireko, iyo mivumo imusubireko, iyo mivumo imusubireko, ayo majambo amusubireko, ibyo bintu yakubwiye bimusubireko. Komera Yesu amashyi namuvyise. Ndabona abantu bari barapfutswe Imana ikirabapfukura, abantu bari baranyegejwe Imana ikirabanyegurura, Imana ikirabagirira neza. Kuva kwatuye kayo majambo nta kintu uronka. Abantu ni babi, abantu ni babi, abantu ni bapaya, ariko ibyo bintu birarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Mwakira umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mwakira umuhezagiro mu izina rya Yesu Kristo. Sema haleluya. Abantu bari baribwa umugisha na Adoniya, uwo mugisha barawusubijwe. Sema haleluya. Barawusubijwe. Ariko hari umuntu abyizeye ngo atere haleluya. Sema amina. Hari ibintu Imana yicaritse. Icoma ibi bintu ndiko navuga bikaba biriko birinjira bikaguma muri wewe, bikinjira mu matwi bikaguma mu mutwe wawe no mu mutima. Hari ibintu byari byarakwicaje, Imana ikubise hasi mu izina rya Yesu kugira ngo usubire uhaguruke. Ukagenda ariko hari abantu baziritse ngo turaziritse, ngo turaboshe. Babohike. Ufite ijambo rya nyuma n'Imana ku buzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo indagu zose z'ubusa zizopfa ubusa. Zizopfa ubusa. Haleluya. Umurozi yakuroze akakuvuga kamajambo, akakwatura k'ibintu, akagutongerera k'ibintu, biramusubira ko n'abana biwe wenyene. Nguzopfa utabyaye, nguzopfa utarongowe, nguzopfa udateye imbere, nguzopfa udashitse kure. Ndavuga ngo ibyo yakoze byose bimusubireko. Wewe wa mukobwa we Yesu
wewe nyene uwakuvumye, wewe nyene niwe ndiko ndabwira, uwakuvumye ngo aguheza byahe, ngo aguhejeje mu rubibe, aguhamba umva bimusubiyeko nabiwe bose, bimusubiyeko nabiwe. Sema amina. Aho yakugejeje ugiye kuhamurenza mu izina rya Yesu Kristo. Ugiye kuhamurenza. Ndavuze ngo ugiye kuhamurenza. Mugende mu mwanya nk'uyu mureka ama distraction. Uzo muguma hamwe. Imana iragutabare. Imana iragutabare. Iyo sandugu bayicanirize biharage. Iyo sandugu bagushiriyeho bayisature mw'inkwi bayicanirize biharage. Amina. Mugire ibiganza gutya. Ibiganza byawe birahezagiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibiganza byawe birahezagiwe. Ibirenge byawe birahezagiwe. N'akanwa kawe karahezagiwe. Mana we, mana we, mana we, mana we, mana we. Sema amina. Tugiye gusenga Imana. Yewe icyo ngomba gukora muri uyu mwanya, ngomba kubahezagira to. Tani wabariki. Ngomba ndabature kumugisha. Ngomba ndabature kumugisha. Ngomba ndabakure kamajambo mabi. Ngomba ndabakure cy'inama mbi zose. Ngomba ndature ijambo rivuguruza amajambo yose mabi. Uriya mudamu isha yari inyuma. Hari ibintu biri mu nzu yawe wenyine. Hari ibintu biri mu nzu yawe. Hari ibintu birara biragenda mu nzu yawe. Imana yo mwijura bikuye. Ibyo birondera agatwe kawe, ariko ako gatwe kawe Imana igahaye gukomera. Uruhanga rwawe Imana iruhaye gukomera. Hari ibintu urarumva biragenda mu nzu yawe. Wera Imana bikuyeho. Hari inyoni ziragenda, hari imbwa ziragenda, hari ibintu bitandukanye biragenda, ariko wera Imana arabikuyeho. Ariko hari umuntu yizera ko Imana ifite ubushobozi bwo gukuraho ibintu. Hari umuntu yizera ko Imana ifite ububasha bwo gukuraho ibintu. Imana irabikuyeho no doshesi. We ni nawe Dina umva hagi wanyu mu mfuruka zine z'urugo hari ibintu bishinze. Wera Imana rishinguye. Hari ibintu bishinze mu mfuruka zine z'urugo. Hari ibintu bishinzeyo. Wera Imana bishinguye umwanya nyene. Wera Imana bishinguye. Wera Imana yabisenyura bikuyeho. Ibishinze hariya ku gasozi wanyu. Wera Imana yabishinguye. Amasezerano umenya yuko twibutse Mana.
amasezerano tumenye yuko ubutayu buzarangirira. Twibutse Mana 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 amasezerano tumenye yuko ubutayu buzarangirira. Amashi. Shaba. Munezerwe. Muteye ntabwo ikwiye vuga amina. Umviriza. Haize nini? Ismail. Mani guhaye bursa. Nana yaje. Mani guhaye bursa. Mwumva igifaransa cyangwa ntacyo mwumva? Mwumva ikirundi. Buruse nahita gute mu kirundi? Tumva igifaransa. Imana ishize impamvu. Ugiye kuzova hano muri iki gihugu. Uje kwiga mu gihugu kimwe. Ismail nimbona utabirimo ndakureka nirengane. Numvise ijwi rimbwira ngo ndakubwira. Imana Mefibosheti yari afise inzira byocamo kugira ngo yicane n'umwana. Nabwo yari afise inzira. Ariko. Imana iguciriye inzira. Hari agaturu. Hari akanzu. Hari akayira. Imana igiye kukuzanira. Hallelujah!
mbega turi mu ndwi y'insinzi, turi mu ndwi ya deliverance. Imana irambariye ngo ndakubwire igwanye n'abansi bawe kandi irabatsinze. Ititaye kuri kavukire yawe, ititaye ku gisokuruza cyawe, iragukorera ikintu mu izina rya Yesu. Ititaye kuri akavukire iwanyu, ititaye ku byo bagukoreye, ititaye ku byo bakwatuyeko, iragukorera igitangaza mu izina rya Yesu. Imana yirengagije kavukire zacu, iduha kari sema amina. Icarira abansi bawe n'abarozi n'abapfumu n'abanyamahanga. Bwira abansi bawe ko bitagishobotse, Ikinogo bakwimbiye mani iteye mw'igitoke. Bwira abansi bawe ko bitagishobotse, Ikinogo bakwimbiye iteye mw'igitoke. bwira abansi bawe ko bitagishoboka, ikinogo bakwimbiye bagitere. Bwira abansi bawe ko bitagishobotse, iteye mw'igitoke. Bwira abansi bawe ko bitagishobotse, Samura ivyuma. Oya bwira abansi bawe ko bitagishobotse, Ikinogo bakwimbiye mani iteye mw'igitoke. Bwira abansi bawe ko bitagishobotse, ikinogo bakwimbiye bagitere umuriro wacu. Sema hallelujah. Vuga ngo ibyari byarapanzwe ntibikibaye byari byarapanzwe. Oh hallelujah. Ego subira twumve, wowe urinde uri hewe. Haya kare ariko subira nka gatatu. Leon byari byategekanijwe byose birashizwe mu ngiro. Aya birabaye Imana yatubwiye we, birabaye Imana yatuvuze ko birabaye Imana yatuvuze ho birabaye. Imana yatubwiye we
abansi bagenda baganduke ko mu izina rya Yesu. Ako kantu kabikire ejo nzoka gusaba. Ego. Mwicare mu izina rya Yesu. Hari umunsi nzafata ibuye nkarishinga, hari umunsi nzafata ibuye nkarishinga, kugira ngo ntazibagirwa ivy'Uwiteka yankoreye, kugira ngo ntazibagirwa ineza yagiriye. Samamira ejo tuzovuga kuri Ebenezer. Tuzovuga kuri Ebenezer. Ejo tuzoshinga ibuye ryitwa Ebenezer. Tuzobabwira amateka ya Ebenezer. Sema haleluya. Haleluya. Ejo tuzoshiraho gasopo funga kinywa. Amen. Ejo uzoze witwaje ibuye. Hari buye nimbuza niringana iki? Nimbuza umunani ungana uze witwaje ibuye. Vugamira. Ejo tuzoshinga ibuye ry'intsinzi. Ejo tuzoshiraho urubibe ntarengwa. Nimuzamuri bikasima. Tuzamuri biganza Yesu. Mwami ni mwiza pe. ni mwiza pe, umwami ni mwiza pe, ni mwiza, oh yarambabariye, Yarambabariye. yarambabariye, Yarambabariye. umwami ni mwiza pe, ni mwiza Pe. umwami ni mwiza pe, Ni mwiza pe. Amina. Ejo tuzoshinga ibuye ry'intsinzi. Abageni bashitse. Daka. Abantu batwaye envelope ejo mwanze muzizane hanyuma twinjiye mu yindi gahunda. Umuntu atwaye envelope ejo ayizane ndamusengera. Hanyuma duhitire duhakaze abageni. Twaye envelope ejo mu gitondo yizane. Ngaho kuri esikariye ndabasengere.